imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe honorable Leonidas Ndaruzaniye, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, umushikiranganji w'ukwivuna abansi n'ukwitaho abahoze ku rugamba, Kakimaka, umushikiranganji w'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ritakumira, Imana, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ay'amakungu, iyinjira ry'Uburundi mu miryango yo mu karere no gufashanya mu iterambere. Umwana, umushikiranganji w'ubutunzi, ikigega ca leta n'ubutunzi ufatiye ku buhinga bwa none, asa n'ikibera, umushikiranganji w'ubutare n'agataka, amasoko ntanguvu, amahinguriro, ubudandaji bw'ingenzi. Jean-Claude Nzobaneza, umushikiranganji w'inyubako, uburaro rusange, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho. Marishimana, umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Dr. Idrine Baradahana, umushikiranganji w'amagara y'abantu. Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama, umushikiranganji w'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniriza akazoza abakozi. umushikiranganji w'urwaruka, inkino n'imico kama, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru, Dr. François Habyarimana, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi, ndarahiye ko ntazotigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko uzoharanira n'inziganya Ineza y'Uburundi n'Abarundi. kubahiriza ubumwe bw'Abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose, mu kurangura amabanga y'ijejwe. Yiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ikonyabwoko no gukumirana, guharanira Guteza imbere agateka kazina muntu, ntabwo abenegihugu